nitwa Nduwimana Eric. Hano ndi mu kibanza cha Kuza Music aho twaje mu nteguro ya competition twitegurira finale nanje ndaririmba. Tuko turagara ama repetition le 30 kabisa umuriro uzaka gose. Donc nukuvuga ngo twiteguye amuzishe barahari kandi bashoboye natwe tuko turagerageza kwandika kandi ibintu ko biragenda neza nizigira ko amafuru yagiye kuva meza gose. Experience dufise ya mbere nuko muri izi repetition nyene tuko twaronka conseiller sera musicien bakatwereka ukuntu tuba twaranditse kumbere nk'akani kari gakwiye kumindimba ahantu wari kugira uku badukosora ugashira ubwenge kugiye ukabona ko wahuye no mu musicien nya mu musicien abizi kandi ashoboye. Kubwanje novuga ati ni nk'inyishu yanje kuko biragoye ikintu umuntu yaguteguriye ni nko kugucumbira burya umutsima ucumbiwe n'umutsima wicumbe ntibiryoha cyo kimwe kandi burya ikintu cy'umuntu kiraryoha burya hajya baba basa nkaho baduhaye burya hajya nta buhinga burebure twaba twakoze ko niyo baba baduhaye nubwo yo bimpumye yokora mugabo ibi urihangira wenyene uhera ku muziki ukawiyumvira uhera ku majambo kayumvira ikintu cyose urakire mutitaye ku ngoma cyangwa ku muziki wawe uri kurumviriza. Donc rero byarazanye experience kuri twebwe kandi ndabona ko ari ibintu byiza cyane biteza no ko bishobora no kwa byo tukuranuka tugeza handi. Donc kubwanje ndafise inyota kuko ni kibanza novuga ko nkunda kukibona cyane cyo kira performingira k'abantu b'abatama bakidumu bande bafakazi bandi mwaga kwa yavuza ni kibanza mu ncamake tunyotewe kubwanje ego public izo bari nyinshi akantu ko kuvuga ati ni kabura ariko kandi rimwe na rimwe public yaduheza fort iyo ukoze ikintu kumva public ikiradmira biratuma nawe yikurakora ugira effort explique abanyinshi ego. Donc nka comment nogira hari comportement cyangwa se akantu batweretse kuva muri preselection ya mbere ndifuza ko no muri finale bo bandanya ari kwa kundi vyukuri nta kintu nova cyo kuryamira cyahabaye baracisha ikinaho kiri urubanza ruri niko no bivuga ibintu byageze mu bantu bose n'abatapashije mu mitwe turayaga aravuga ati vyukuri nta bintu by'amanyanga bikoraboneka muti byo bandanya no ku muri finale ibintu ni vyiza cyane. Rero nifuza ko bo bandanya kujya bataravye nkunzi bataravya ko bataravya gatumba magacisha ukuraho kuri. Iki cara duhimbaye cyane kuko bizotwereka neza ko ivyo baza kudukota ko badukota ibintu bazi. Donc buryo bataririmba hari nabo kwibanje ati nabo abantu bakosora mu ivyo bintu bo bimeze gute mugani bababona ubwa babanje guca kuri terre hanyuma bakabona gaza kudukosora azovuga ati bwa bundi nivyo naba abantu babakosora ivyo bazi twe twarabinezerewe gose yego twabikunze cyane. Cyo cyo no kwemerera abagenzi cyangwa se the followers bazo bari hajya baje kudukurikirana cyangwa se n'umuryango waje zo buhari Imana iri kumwe nanje ndumva ntazoba maramaza yego sinzoba maramaza ndumva ko hari kindi kintu gishasha Imana izonkoresha muri iki gikorwa yego ikintu cyambere mbwisa na mu media ndayishimiye kuko iki cyumviro yagize ni cyumviro ciza cyane cyaratumye hari impano ziri hasi cyangwa nese ziri mu gifuri zagiye ziboneka abantu bagiye baraba bagati bwa bundi hari abantu bameze uko kumbe hari abandi bantu bameze uko byaratumye rero habaho nabagiye badutelefona ati bwa bundi byari bimeze uko anabagiye baturonda bakatubaza ati bijya bintu mwari mubishoboye byaratumye rero bidukura ahantu mu mwiza bidushira ahantu mu muco. Rero nk'abansaba ko byukuri babandanye kuko iki kintu ni ciza cyane ko bana bo Burundi bizotuma n'impano zari kuzozimira kuko ikintu cyitwa nk'akazi
ahandi biratunze abantu mbeme nino harabo beshi bitunze rero umuntu ashaka gupfana ubukene cyangwa agafana agakanda munda yarafise ico mugaburira rero nkaca nshimira kuko ko baragerageza kuba bariko babishira hanze kugira ngo naho ndafise uburyo adafise ahakura hashoko yo ushira habona ikiri muri we kumbuye Imana ni yateza imbere ashobora kuza manager yake kamu managing kamufata umugongo ibiri muri we bigasohoka hama abantu baga following ibintu ariko arakora kumbe nawe akaronka n'umukate.